iryo nyabwoko barongetse kubagirira rigirwa nande ko ingabo ziri muri Kongo z'abarundi zivanze abahutu n'abatutsi ndetse amabatayo amwe menshi ariko akomandwa n'abatutsi barungitse abandi batutsi kumura abandi batutsi baravyemera. Ariko none uno musi abatutsi mwiyumva gute mubayeho gute? Batutsi bahe ubuza bahehe dabo bo mu Burundi, abo mu Burundi nisa turi ngaha none. Ariko kandi reka ndakubwire Joseph Rani uracyari muto, hari ibintu utari kurabona wewe. Ego hari ikintu bavuga ukanicara ufise ubwo ukavuga uti ikintu avuze kirashoboka. Twe ngaho agiye kuraba inzego ingene zipanze, kuko nta genocide ishoboka mu gihugu kanaka les discours politiques zitabihamagarira abantu, andongoze kuva ku mukuru w'igihugu, inzego z'umutekano, igisirikare n'intwaro batavyumva ico kintu kibeho. ahubwo mu Rwanda umunsi botegura genocide nabo yo kumara abahutu yokunda uravye ingene inzego zabo zubatse. Yego none ninde yihagarika CNDD-FDD yoba yashizweho na FDLR canke yoba ari umwana wa FDLR ngo yoba yaronse amaberebere ya FDLR ga Apotre? ariko nawe inkozi y'ikibi nta nama n'imwe ndamasento yamushikirana ashobora kwicaramwe ntagira ikintu avuga gisuzugura he gitesha agaciro ubwoko bw'abahutu. Apotre, hari abantu bamwe bavuga ko President Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bafise uruhara mu gukomeza canke mu gukingira ideology ishingiye ku moko mu kwica abanyamurenge muri Kongo. Apotre, wowe ubona ari iki gituma none baguma babigarukana ku munsi CNDD-FDD bavuga yagiye ku butegetsi ryari 2005. Abanyamurenge bari amaze imyaka ingahe bariko barangara bahunga impfu bariko baricwa na FPR. Kirege abapfuye ni abanyamurenge ko bapfuye kubera intambara ziterwa na FPR zikitirirwa abanyamurenge. Ico gihe President Ndayishimiye yari mu bafata ingingo muri FPR. Uno musi uravye amarikoda hari y'abanyamurenge bataramera nabi, sivyo? Amashirahamwe yabo makuru yitwa Mahoro Peace Association iyo kwantuze kibasumba hade, sivyo? Atarononekara byaba gakondo nimwe byabakazi kuvuna abantu. Abanyamurenge bo mu mihengo zitandukanye bamaze igihe kingana iki bashimira Uburundi, leta y'u Burundi, president w'u Burundi kenshi cyane bamushimira n'ingabo z'u Burundi yuko yatabaye ihonyabwoko bariko bakorerwa na leta tabaye. Kayumba Nyamwasa ivyo yapfuye no gutegeza u Rwanda cyo bindabo iconze ico yarabaye cyo leta majoro yarakomaza ingabo muri interview bamuhaye cyo cha FDLR yavuze ati cyo ni kinyoma cyambaye ubusa mu maraporo dufise mu gisirikare cy'u Rwanda. Ibice 98% kwijana by'aba FDLR bose bari muri Kongo, benshi twarabishe abaye twarabafashe bari mu Rwanda. Mu nama ya FPR yabaye President Paul Kagame yongeye gukura inkoni ku gishitsi amakungu ababwira yuko u Rwanda batazopfa bacecetse n'umusi warimo ku munsi yapfuye. Apotre, ayi majambo ateye ubwoba ndetse nabo nk'abashwe baragize ubwoba. Naratewe kubera ya mbere wumvise abategetsi canke ibihugu byitwara nk'imihari yabihebye nijyane none umuntu agenda arivuguruza umwanya wose, sivyo? Akavuga ati jewe nemeye ibiganiro agasinya yashika hari yatekana bivuyemo munyo bateye wa mugabo ati reka ubona byemeye niba naveho daye, sivyo? Munyuma bigasubira ati baranjanira neja zosubiriye simbire gato mu minembwe hari Sematama yaragize sha kuvuga ko tunacho yavuze hari umugogwa nawe ni yigore bari harya yego Sematama none arahiriwe umuravye isura yavuganye ni isura y'akanyamuneza yarafise. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeza rakomeze neza murose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV, so ndaguha wese uriko dukurikirana uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, mu Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Guvya bara ndavuga Mats Nabi, Saudi, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique na ndose kwisi mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni wa musi wundi udasanzwe atagira muhigwe kwakira umusangwa tuzomenye yitwa Apotre Isidore Rehoboth, besho bamenye nkambaye haganze kandi kwakira kuno musi tuyage ku makuru yo mu karere no kubindi. Apotre, turabaha ikaze.
murakoze cyane ndanabaramukije ndamusaba badukurikirana ku migabane yose y'isi Imana ibahezagire kandi turabakunda abakunzi bakadasohoka bawe niwe butumwa bahereza bakadasohoka ni banda hariho abantu bagukunda badashingiye ku kintu runaka ariko bakumva bakunda urukundo ruri pure yego Imana ibahezagire bakomeza urukundo bibiliya nabonye hano mu gitabo cyangwa icete cyanditswe na Yohana havuga ngo udakunda mwene wabo angana n'umwicanyi kandi nta mwicanyi yobona ubugingo budashira hama handi haraza ngo Imana ni urukundo akaburungu umuntu akunda uwundi rero abarimwo impemu y'Imana Imana ibahezagire kandi bagumane nayo yego Apotre narambiranye rero uno munsi ushaka ko tuza kuyaga ku munsi waheruka kuba aho habaye wa Unity Club aho baye urukurikirana rw'abantu batandukanye aho bagiye bashimangira ku ntaye zitandukanye bavuga ko umugambi CNDD-FDD ko ufise ideologie hutu kandi nyuma yaho tukama twabonye n'abandi benshi baza bavyemeza kumva koko bashinga intaye zitandukanye aho twabonye nk'aba Peter n'abandi batandukanye bashimangira ko yego bashimangira yuko CNDD-FDD ufise ideologie hutu Apotre ivyo navyumvise kubera iki ubwo rukurikirana naravyumvise ahubwo namaze no kubivuga ko mugabo gusa kwigisha no gusubiramo naravyumvise kuko ni kinyoma FPR yateguye kidahereye haya muri Unity Club abantu nuko badasubiza amaso inyuma waze baribuka ibi bintu byo kugomba gufata leta y'u Burundi canke umugambi uri ku butegetsi bakagomba kugira nk'imfura ya FDLR canke kubona ko umuhutu wese ayintera hamwe canke ari umugenosidere ni agenda ya FPR iyo bakunda kuvuga ngo abanyarwanda kuko hari abanyarwanda benshi baguwe bifuza yuko intwaro mbi bafise yo batezurira uravyumva rero mvuze ngo ni agenda ikinyoma bateguye kubera iki turi guhera kuri Unity Club irongowe n'uyu murundi kazi First Lady Mutambukanye sibyo umurundi wako yavukiye nga sibyo sinzi ko mwibuka bwa mbere ivyo bintu byatangiye kuzanwa n'umugenerale w'umukukuruke azwi cyane yitwa James Kabarebe nabitanga stanagenda kuko abantu benshi bumva ikintu bavuga ngo agasubiye mu gisho niho karibera muhinde kuye kwibagira James Kabarebe yaritoye afatisha koshi ashiramwa agene yaresemo ikinyoma cyahezagiwe na Kagame na Rutaremara atwara FPR Tito aragenda yicara imbere y'abashinga amateka kuko nta n'amateka bashinga bo mu Rwanda turabizi baje gukoma amashi y'amateka yatowe na FPR nako kabwe kari hejuru yabo bicaye ku minwa no ku mazuru y'abantu sibyo uyu mwana w'abantu Kabarebe numvise ngo aragwaye muri iyi minsi sinzi ko ari byo ariko bishikira abantu bose twese n'ibisa amagara arakiye uravyumva muravyibuka ngiye imbere y'inama nshinga amateka y'u Rwanda agiye gusigura ibintu by'ibinyoma yarementanije bitari byo agomba kubeshera umunyeshuri makuru cy'u Rwanda cy'u Burundi ndetse ndayishimiye avuga yuko president Ndayishimiye yatumye ko abahutu bo muri Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo ababwira yuko azobashigikira abaha ibikoresho byose bikenewe kugira ngo batangure kujya bwoko by'abatutsi ni Kabarebe yabivutse rekode zirahari sivyo bazi yuko twaguze baba tutipfa wambaye ivyo bintu sivyo ni ibinyoma uravyumva ico urabona yuko ico kinyoma bari bagipanze ndetse n'abagikomera amashi baraboneka n'abagishimangira bakagomba kuza tugomba gusa navyo kugira ngo baherekeza cya kinyoma ca FPR mugabo batumye Kabarebe abantu barahaguruka mugabo basanga abarundi ntibavyumva niri mitwe yabo uravyumva hanyuma urazi yuko haciye haza uwundi muntu w'umurundi nawene yahunze igihugu kubera ibyapfa n'ubutegetsi yitwa Ntuzeye Chauvin mu Rwengezo
yego nawe araduka mu kiganiro avuga vya bintu nyene nk'ivyo Kabarebe yavuze ko turazi FPR igenda ikorompa abantu hari n'abarundi benshi bari hanze ubu wiha amafaranga kugira ngo bayifashe gutuka Burundi bayifashe gutuka ubutegetsi bayifashe gutera ubwoba aho basanga ubwoko ngo babereke yuko bari yandanje abo turabazi uravyumva Shovu no mugwengeza aritora ati jewe rero nabibonye kuva kera ayeka mugwengeza yana mugwengeza ziragwengwe ati je nayibonye kuva kera ati yentera hamwe FDLR mu Burundi ziriyo ati ndetse ahubwo ziri mu gipolisi ziri no mu batwara ati no mu nzego abacungera inzego no kuvuga kuva ku mukuru w'igihugu ati FDLR niyo ziri ni FDLR niriyo ati hanyuma ikindi naco mutari muzi ati burya ubucuti bwa President Kisekedi na President Ndayishimiye ati nta handi bukomoka ati no kubera basangiye iyo ideology genocidaire ati n'abantu bose bashira imbere ho nyabwoko uwo ni wa kabiri ajashimangira ibyo Kabarebe yavutumwe barakorompa abantu urabyumva babona nacyo nticyumvise aho twaragikubise tugiha ubuhiri nticyumvikana urabyumva haca haza umunyamakuru wo mu Rwanda ndetse avuga kuri televiziyo ndetse yiwe irya TV1 umenga ni ya Kenesi nawe nyene nawe nakavideo ndagafise meko twanabivuganye ko na twa telefone turabivugana nabaga nawe nyene mwaravuga yego nabaga nti ibi bintu we kumenga mugomba kwatsa umucano uzahava hamagara wundi kuko yavuze ngo aho bigeze Rwanda no kuvuga FPR canke leta ya Kagame ati hari ibintu byinshi bahoze bagomba gushira habona ati homba homboka umubano waranse reka vyumye suko kuro habona ati dufise list y'aba genocide y'abantu bakozeho nyabwoko mu Rwanda uno munsi bagaragara muri leta y'u Burundi ndetse banategeka ati mbere benshi muri gacaca bashira urubanza avuga ngo bafise andosiye nimba idofere ataruguru komeye cyane komeye urumva nawe nagiye gutakisa yuko hari indongozi nyinshi ziri mu rugambo uri ku butegetsi ziko zagirizwa ihonyabwoko iyo nyakizasyo ya gatatu sivyo haranangana haza abandi bagabo abanyamurenge abo tuzobagira kwikindi kiganiro mu nyuma sivyo nabo bavuga amahopa nkayo bibagira ivyo bavuze mbere bavuga yuko bagashimiye ingabo z'u Burundi zabakwiye kuri Tabara yavuye mu Rwanda bakabakoreho nyabwoko muri 2017 leta y'u Burundi karungika abasirikare baja kwirasira ahantu bita Masango bakabagarukanira inka zabo bakazana umubano bakigisha sensibilisation yuko basubira kubana yandi moko muri Kongo bashimye muri iyi minsi u Rwanda batamikira indi cyane ati yahindura imvugo abantu b'abagabo bacika imburu bagenda imizi biri mu kanwa batiho nyabwoko ririko riraba mu banyamurenge rikorwa na FDNB turahaguruka tuti bagenzi tamwambaye kinyoma hiyo ico kinyoma kireke guma no kuri mwari mufise uravyumva iryo nyabwoko barongetse kubagirira rigirwa nande ko ingabo ziri muri Kongo z'abarundi zivanze abahutu n'abatutsi ndetse amabatayo amwe menshi ariko akomandwa n'abatutsi barungitse abandi batutsi kumura abandi batutsi baravyemera ntibashika hiyo ngo bifatanye namwe ahubwo bavuga ati ngo tugwaneze umwanzi hamwe ibyo bagomba gutumara sivyo yeske abanyamurenge bapfuye kuva mu 1996 imyaka 30 iheze bapfa uno munsi bavuga yuko izo mpfu zabaye iyo myaka yose barazibagiye ntandi zabaye u Rwanda rwamye ari rwiza sivyo batanguye gupfa uyu munsi hatwara President Ndayishimiye amazivuga bapfuye mbere nta gaciro bafise ntibare n'abanyamurenge ntibare n'abatutsi ico tuzogera kwiganiro vuba ari ikiganiro gukora kuri abo bantu urabyumva turahaguruka turabereka tuti bishoboke abona bakana u Rwanda ati ntidushigwa reka rero tugira ikiganiro ibintu tumaze iminsi tuvuga turi abatutsi ntibisa nuko bitumvikana hari batavyemera reka turondera abahutu
bagirize abandi bantu bavuga ko ari abahutu bene wabo nibavuga yuko babizi bitwe ko bamenye nk'ibamenye urabyumva abantu barabyumva baca baragenda boroganiza kiya kintu cyitwa Unity Club kiya kiganiro giheruka bazana ujya boro bamunega impande yayibingira urabyumva bazana ujya nimba ari Manase wundi bashiraho abahutu babiri umwe mukukuruke n'ubundi avuga ko akiri mu gisirikare mu gipolisi baca baza noneho igitsure batubwira tukiyaforoza neza Perezida Kagame ataza kuba ari hano Tito Rutaremara ni hano komando doramoro bose babibaza ngaho bashira abahutu hajya ati urabona yuko bajugumira mu kuvuga nka bore yavuga ati ari ibintu nibagiye mu mbabarire agasura akabyuraje ati reka nsubire ndaha ati burya nsubiye inyuma rero ati kuvya barundi akamagorwa aragwira yego kwahabwa ninga urabyumva bati burya CNDD-FDD ikorana na FDLR kandi basanga ideology y'ihutu yacu ya hutu y'ukwanka abatutsi ati kandi ujya wundi nawe ati no kwica twaragiye kubafasha no kwica abantu agenda bivuga avugamo n'amazina y'abantu bura bafashe ni strategy y'ugomba gufata repiriye nini zifasha igihugu mu nzego z'umutekano mu nzego zo kwivuna bazi babashire ko kakantu bumve yuko kugira ngo n'abatutsi bari ngaha bumve bati banaka niwe babirimo rero kandi batwara igisoda n'igipolisi burya umunsi umwe bazoturangiza nibyo barimo baca mu bwoba abatutsi tube mu bwoba twiruke urabyumva rero urabona aragenda abivuga avuga bijya mu gabasanga vraiment ibyo bishoboka none yavuga kuvuga ngo CNDD-FDD mu ideology hutu sibyo yukumara abatutsi sibyo apotre niba gufata ingorane zabo n'amabwa yabo ngo bavyimure nibaze yuko bazobisimbisha urugo hama uwo mwambaro utadukwiye bawutwambike twemere oya apotre nabonye meshi babishimangira cyane ariko none uno musi abatutsi mwiyumva gute mubayeho gute batutsi bahe uvuza bahehe dabo bo mu Burundi abo mu Burundi nisa turi ngaha none ariko kandi reka ndakubwire Joseph Rani uracyari muto hari ibintu utari kurabona wewe hari ikintu bavuga ukanicara ufise ubwo ukavuga uti ikintu avuze kirashoboka n'ikindi ugenda ukiga ko neza hakizungu hakiraba imbavu zose ukavuga uti wapi kwera ibintu bavuze hapi ikinyoma cyambaye ubusa kidashoboka ubwa mbere hoho u Rwanda rwananiwe na korodarusha mbe waruzi yuko hajyaniza korodarusha zatanguye abanyarwanda sibyo bakagena ati mubishire mu ngo mugabo bashima uvuga ati reka twicane ubutsinze ubundi amwirukanye bagahwikira abantu batiteguriye intambara babanje kwica umukuru w'igihugu inka zigatikira twe ngaho agiye kuraba inzego ingene zipanze kuko nta genocide ishoboka mu gihugu kanaka les discours politiques zitabihamagarira abantu andongoze kuva ku mukuru w'igihugu inzego z'umutekano igisirikare n'intwaro batavyumva ico kintu kibeho ahubwo mu Rwanda umunsi wotegura genocide nabo yo kumara abahutu yokunda uravye ingene inzego zabo zubatse yego none ninde yihagarika mu nama y'abayitegura kwitegurirwa hejuru umuhutu ariyo yovuga ati ibisi byo canke ngo ahindukire aburire bene wabo ninde hari urabona mugatwera perezida wacu ni perezida d'abord ugiye kumuraba yabivuze hakiri kare akiri kana arondera amajwi yeye yarabonye ikintu kizokomeza igihugu nukuvuga ati turi kumwe twese yagomba kuvuga iki amoko yose imigambwe yose intara zose ico kintu amadini yose uno munsi yaragiye arabyubaka barabona yuko indyana zaho zitera igihugu inyuma y'imyaka 10 batera akajagari itagishoboka bakagomba gutera ubwo ni parti ya population kugira imutinye yumve yuko umenga
abantu bokingirwa n'ubutegetsi bwa hariya nk'uko numvise umugabo yitwa Muzinga nawe avuga ngo perezida wacu perezida Kagame je mperuka uwo mugabo ari umukongomani bana yani bose nagomba kumuvuga ko reka ndabireke urabyumva ariko yavuze ibintu bitangaje ntacyo reka ndamureke arazi impamvu ntobivuga urabyumva rero ugasanga uno munsi ugiye kuraba mu Burundi mu ntwaro hapanze gute hapanze ku buryo atabwoko bwobangamira ubundi perezida n'umuhutu cegera ciwe n'umututsi sivyo aho ni muvuga muri specificity ucuza mu gisirikare ministre wo kwivuna abansi umututsi kazi ugiye mu gipolisi commissaire general atwara igipolisi cy'u Burundi n'umututsi inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano zikurirwa n'abatutsi uri kuranyumva umugambi uri ku butegetsi hariho secrétaire general w'umuhutu hakabicegera ciwe n'umututsi hagaca habaho abanyamabanga mpuza bisata nimba intunganya bisata b'umugambwe ku rwego rw'igihugu kumenga ni batanu navyo menya koko jewe sinumutete urabyumva muri abo batanu ibisata bikomakomeye bibiri umuvugizi w'umugambi ni ukuvuga umuntu azi byose uri umuvugizi burya umenya amabanga yose avuga uwo mugambi uko utunganije inama zibayo integuro kuva ku nama shingiro hariya twita ku ngoro kera abaporona urabyumva sivyo gushika hejuru uwo muntu n'umututsi kazi ubujejwe ubutunzi bw'umugambi agira amafaranga y'umugambi wose ese amafaranga yo kuri bikwanisha cyo gutema abantu nimba bagomba imihoro n'ibindi ayo mafaranga asinywa ko n'umututsi umusokete general wa bamusokete general n'umututsi ivyo bintu ugacura bakumbonera kure data abantu bagomba gufatanya no gwaruka rw'inkorabara bavuga ngo ni nk'ugwintera hano n'abatutsi n'abahutu bavanze iyo ugiye kuva kuri quartier gushaka aho bahera iwabo bagenda banga usanga mizozi bari kumwe none iyo genocide cyakora gute iki gomba gukorwa iyo ideology yo kwanka abatutsi uno munsi ko mbona la majorité dufise imigambi 37 iri imbere isigaye mu gihugu nayo ari 42 sivyo ubu yose yari imiminye abanywanyi bose bisuka muri CNDD-FDD abatutsi 99% uretse twe twaze kuwinjiramo Yesu ndinje bigaruka impamvu batinji ariko kwe utakurikiye abandi sivyo ikazima itwarira bose abatutsi bose no munsi bari mu mugambo CNDD-FDD ubu uye baheruka kuja gutora abaje mu nama nshinga amateka kera urabizi ibintu by'amakooptation ibintu bitwa preforest mu matora no kuvuga amajwi ajyanye y'ibivunguka yasigaye adakwiza igitigi cy'umudepite ayo yahabwa abatutsi kera bakobuta abatutsi baruzi ko no munsi iki gihe abatutsi aribo baroza amajwi menshi bagakobuta abahutu muri CNDD-FDD nahone hari mututsi bakobuza hoya n'ikimenyetso kimaze guterera nta muntu yogomba kuzokwica abantu ngo ace bashira mu nama no mu nzego zifata ingingo zose z'igihugu ibishoboka ibibaho byocahe ntibikunda mwini mvugo rero ubwo budorovaki bwa FPR bagiye gushira mu batutsi za Masisi na Rucuru na hehe uno munsi bukaba bwaracitse uburozi buriko bwariwe na bamwe mu banyamurenge biko bifobagana sibyo bibaza yuko no mu Burundi bwo kwinjira mu Burundi twaricaye turiga turamenya turiyubaka kuzana ikintu cyitwa ngo n'ubwoko nguje guteranya abarundi iyo ngo dusubiranemo nkuko tubona hakurya bari kubasubiranamo abavukana bava mu ndimo bakitana baze b'ubwoko kandi babusangiye aho iwacu ntibikunda eka bishoboka apotre none CNDD yoba yashizweho na FDLR CNDD-FDD yoba yashizweho na FDLR
canke yoba ari umwana wa Federer ngo yoba yaronse amaberebere ya Federer ga Apotre ariko nawe inkozi y'ikibi bigaruka cane womengo barabavukanisha cane baragerageza haraho bipfana baragerageza ariko ntibishoboka bipfana iki biragoye ntibishoboka ni nk'uje gusudirira igitego cy'umu ntibyoshoboka kana gato oya iyo ntuze CNDD-FDD kugira ngo yiteranye no kuvuga ngo ni kiza caje kije kumara abatutsi byo kugora kuko je nkunda kuvuga ukuri CNDD-FDD abantu bayiprovotse no kuvuga kugira ivukibeho n'amakosa yakozwe n'intwaro y'igisirikare cy'abatutsi b'abarundi kuko iyo batajya kwica umukuru w'igihugu CNDD-FDD niyo yishe Ndadaye niyo yishe les membres du gouvernement bose bandadaye niyo yishe abashinga amateka bose batowe ikica abasitanteri ikica abaguverineri ikica abatware bose niyo iyo rijya kosa rikajya kuba CNDD-FDD yari kuvuka none wumva CNDD-FDD abayishizeho abayibyaye ni Federer canke n'amakosa yakozwe n'abatutsi bamwe bari ku butegetsi iyo hataja kuba ubwicanyi buza butumbera abanyeshuri biga muri kaminuza b'abahutu 95 CNDD-FDD yari kuronka abagenero dufise no munsi rekomanda baba bavuye sikosa ryakozwe na babandi nyene bayoboka ideology y'abatutsi bari ku butegetsi ico gihe isa niya FPR uyu munsi uravyumva bakaja kugomba gutuza abantu no kubagirira nabi mu nyuma bakiyegeranya bakavuga ati ntitwopfa ngo duhere tuje hamwe twigwanire bafonda CNDD-FDD none FDL yayibyaye cyane ari bavuga no kuri uko niko kuri twicaye abantu barajya bavuga ati no kitwokwa muri bya bintu sivyo dukora ikintu kizotuma akahise katubera kahise ariko twubake kazoza keza abana bacu tituzosuye kubaraga intwaro canke politike y'amacakura afatiye ku moko nico gituma uruno munsi nta mututsi mu Burundi yitayeho by'ubwoko nta n'umuhutu yitayeho by'ubwoko abantu bose ko biyirukira mu iterambere barabizi yuko umugambwe mukuru ni igihugu ubwoko bukuru no Burundi urabyumva hanyuma turabizi yuko nta kindi kintu gishoboka ngo tubibeho tutahurije amaboko twese hamwe ngo dujikire ubutegetsi buhari dujikire umukuru w'igihugu dujikire inzego ziyo dujikire inzego zo kwivuna abansi z'umutekano z'ubutungane z'intwaro twese tugize gute ku mugozi hamwe none wumva ivyo bikunda kuvuga ngo muragabe ngo CNDD-FDD ngo turategura bisangiye amaraso na FDL gute icya kabiri iyo bari kwagira ijya ntuzijya Unity Club yawe ariko ndiyumviye mwe mwumvirije ibiganiro peut-être byabajya ba paneliste bakoze byari ama intervention yabaye mu nyuma nagize ndumva des analyses ndumva vraiment ahubwo finalement sinzi ko wabonye mu bisanzwe uri kurumviza neza cyane cyane ko byo Bizimana yavuze n'intahe zo gushima z'ujya mugabo w'umupolisi nimba ari Manase byarerekanye yuko mu Rwanda abahutu ari ethnie de seconde zone babitanguye katuvuga n'iby'ubwoko rero sibyo bashatse none reka ndakubwiye uyu mugabo yashimiye Perezida Kagame ashimira FPR ati mwarakoze babane mwatwishe hanyuma je naciye nsubira nibere ndundi mu polisi ati mugabo cyane cyane ati umwana wa aturazi ko umuntu wose ari suriyete ati kubera mwarakoze cyane nkuko umenga umwana w'umuhutu mu Rwanda kuba mu gisirikare akaba mu office
ce n'est pas un droit ahubwo ni faveur, n'ubuntu yagiriwe. menga n'ubuntu bamugiriye ibyo atarakwiriye Yego. adafitiye uburenganzira. Eske umwana w'umuhutu mu Rwanda we ntiwumva yuko n'abavyeyi babo bazi yuko hari ibyo badafitiye uburenganzira kandi hari iby'abenegihugu? Ni ukuri ngo ahubwo rero ikindi congeyeko nk'uburyo ngo yagiye kwiga mu Bwongereza, ngo yiga mu ishuri ngo yiga mu mwana wa perezida rya gisirikare. None iryo shuri ryari ryugurira umwana umwe ku buryo abandi batokwigana nawe. Ubwo buntu n'ubuhe? Nimba uwo mwana w'umuhutu yarize agakora ikibazo bakabona aciye ubwenge, hakaba ariho buruse ziriko abana ku ishuri, ntibamupendereye ngo bamwibire bati we ntiwari ubikwiye genda, yajanywe nuko afise ubwonko bwo kwiga. None ni ubuntu bamugiriye, si uburenganzira bwa buri munyarwanda wese kwinjira igisirikare n'igipolisi. Yeske hari ababirekuriwe n'abandi babijamo kubera bagira ubuntu. Cya caranyeretse bwati bagabo nimba an officier nk'uyu yumva gutyo akabona yuko umwana we kuja kw'ishuri cyangwa kwinjira igisirikare cyangwa igipolisi atabikwiye, ahubwo ari kubera ikigongo n'impuhwe bamugiriye. Ibintu u Rwanda ruracavuze ingorane. Ndagenda mubwiye kuba umwana we yarabaye umusirikare cyangwa umupolisi si ubuntu, sina faveur ya FPR cyangwa ya Kagame. Ivyo bigenewe buri munyarwanda wese nkuko bigenewe buri murundi wese hano iwacu. Kuba yaragiye kwiga bakamuha buruse nuko bamubonyemo ubwenge ashobora kuja kwiga akazoza gufasha igihugu ciwe. Si ubuntu bamugiriye. Barabonye ko yashimye yakubise inkoro hasi nkuko umenga ni igitangaza bamukoreye kubera usanga bitaba kuri benshi ya poto, usanga bise impamvu abivuga, usanga yabonye benshi cyogura amana ngo ni finale maga no kwiga umuntu abise ubwenge. Kubera ubwoko bwiwe rero canke avuka ku muntu afise ivyo yagirizwa, bisigari ubuntu ntibikiri uburenganzira. Iryo se ni bomba rutardem. Ego uravyumva? Ego rero ikindi nagiye ko sinahetse. Ego uwitwa Bizimana rero Damascene. Ego wana kavuze Bilis nyene anti hutu. Nta nama n'imwe Damascene yamushikirana ashobora kwicaramwe ntagira ikintu avuga gisuzugwe ntagira gitesha agaciro ubwoko bw'abahutu, kibereka yuko kubaho kwabo ni kubw'impuhwe za Kagame, ni kubw'impuhwe za FPR, ariko ubundi ho bari bakwiye gupfa kandi nabone bakabitahura yuko batari bakwiye kubaho. Uri kuranyuma? Ego yavuze ngo mu Rwanda ngo hari abantu babayeho kubera ikigongo cya Kagame, ngo yataba impuhwe ziwe batobayeho. Habaze kuvuga ivyo na poto n'umunyamakuru ntumbuze ibinyamakuru by'abandi nawe. Ego yavuze ngo 53,000 sibyo n'amajana 26. Abo bose bari mu Rwanda bategerezwa kuba bapfuye kubera bagirizwa ihonyabwoko. 50,000 bingahe na 3 n'amajana 26. Atabo oye kubaho kwabo ni kubera nyene Kagame akibishatse ko babaho. Niwe yabitumye ko babaho ubuzima nibamenye ko babukesha we. Ni ukuvuga mwini vuga umunsi yovuga ati ndabihinduye azohitamo ati barabamanika. Uwo muntu wumva abayeho muri izo condition azi yuko kubaho kwiwe ari ukwigengesera, ntihagire ikintu na kimwe cotuma watumye ashaka ko ubuzima bubandanye bubaho. Ni ukuvuga ngo mwene abo naho yo babwiye ati iminsi yose mu gitondo nzoza ndiyugumura ncira mu kanwa kanyu ngo kwasama unahakupfa. Icya kabiri yavuze ngo ibihumbi 361
ubone damascene sivyo abona ibyo 53,426 nabagezwe ngo ko bakozeho nyabwoko kuvuga batoye umupanga sivyo hanyuma 331 n'abantu 590 sivyo abo bona bayikoze mu bariya n'abayiteguye bongera bayikora 5,500 hakaba 331 n'amajana 90 bavuga yuko bayiteguye bayikoze hagaca habaho rero ngo ateranije wewe ateranije uno munsi mu Rwanda hari abahutu imiliyoni 2 n'ibihumbi 96 n'amajana 634 babayeho batategezwa kubaho kubw'impuhwe z'agace kubw'impuhwe za FPR akagapa abo bantu bambwira yuko batari muri seconde zone ikibayeho kimwe ni kimwe nuko naho buvuga ngo bamugira ikigongo mwene abo bantu iminsi yose iyo agize ikintu ataka avuga ati ikintu jewe barandenga cyangwa ndafise uburenga bw'ikiniga bamwita igitera hamwe twagitera hamwe uravyumva nta burenganzira afise niba abantu banyagwa bakabomorerwa amazu bakangagwa cyangwa bakatora umuntu bakamwica benewe ntibafise kurekrama sivyo ugasanga abo bantu babayeho mu buzima bwo kuvuga ati tidushobora kuba twogira uburenganzira muri iki gihugu kubera no kugira tubeho ni kubera kibishatse ese abo bantu izo miliyoni zose zibayeho wene bakora ingora cya kabiri ese tuvuga ukuri abahutu bose bo mu Rwanda n'abagenocide bose barakozeho nyabwoya umwana yavutse iho nyabwoko ryarahetse nawe avuka ari mu genocide afise harama ingengabitekerezo bavuga ibahe ni ikintu umuntu avukana yeske mu Rwanda nta bahutu bapfuye benshi bishwe n'abatutsi cyangwa bishwe n'izo inyenzi inkotanyi ndabisoma ahantu sibyo yeske nta bahutu bapfuye bazize gutabara abatutsi none abana babo nabo no munsi nabo bitwa abafise ingengabitekerezo n'abana b'ibitera hamwe oya none hageze kwibuka batwawe n'ugwimo niho nyabwoko kubera iki bavuga ati hatezwa kwibuka abatutsi gusa abahutu ntibarimo kandi abicabishe niho nyabwoko ryakorewe abatutsi ico cyo ndazi barandangiza barahuma basana mugabo cette fois-ci il faut retenir tête kabisa kuko ntibyumvikana ingene miss yose bo kwama bavyuka batuka igihugu cyacu batuka indongozi zacu batuka umukuru w'igihugu batuka inzego zo kwivuna base zacu bisa mugabo abantu basanga baracecetse baci batwita yuko menga tubinyaganwa nka no trop uno munsi ugiye kubiraba rero ibyo bariko baravuga mu Burundi ibyo bariko baravuga ngo batutsi ngo bari handanje kubera ngo CNDD-FDD oya icyo kiwe bagende bakirabe neza kuvuga ngo nkujya bora yavuze ngo urumva ngo generale ngo agricole aho hari undi musazi yitwa ntuze Nduwayo Peter sinze kuba mubonye nta kwadukana amazina y'abandi ba general babiri generale Ndayiziga Emmanuel n'uwitwa Ntakavura urumva bagomba abantu deje basanzwe bazwi yuko ari abantu bafatiye runini uno mutekano dufise canke bageze ibyo bakonti bamwe cyane kugira ngo amaho dufise abe tuyafise twese duhinduke tubite ko ari babi abarundi tubazinanye hama ngo ducane apana abarundi tubazinanye ico kinyuma cyabo ni bakireke oya abatutsi bahungiye mu Rwanda tubazi ngene babayeho ahubwo nibuka ikintu ntibishoboka ingene ntuzeye ahubwo umukuru w'inama nshinga amateka y'iwacu nyene teka Jean Ntabirana n'abarongoye ntuzeye amabiro politique yabo nibatanguze enquête parlementaire y'abarundi bari mu buhungiro mu Rwanda bariko bafatwa bakambikwa inkuru za gisirikare
bakabigisha inkoho bakaca barungika kurasa abandi barundi canke guhungabanya igihugu ca Kongo bariko bafatirwa no muzo imihari ya M23 bariko bafatirwa hariya muri za twigwaniro abarundi mugabo banditswe yuko bari mahama canke mu yindi kambi nubwo bahunze igihugu giteza ko kiguma kibafise ko responsibility rero le parlement irashobora kugira ati tugire enquête sibyo tumenye ababana basohotse kambi gute bagiye mu biki kubera iki hahise atacho yivuzeko batanga ibirego ingene hahise mu Rwanda nigera amakambi y'impunzi nigera impunzi mugabo hari abana bo barundi bariko batwagwa mu ntambara bakuwe mu makambi kandi bacanditse yuko bakiri mu nkambi les preuves zirahari nibaza ko abafatiwe hari nabo nabonye bashinga intahe hari abashinze intahe hari n'abingabo zacu zafashe benshi sivyo bazokwerekana umunsi ntazi rero ntuzuro parlement ngitangure enquête parlementaire berekana ingene u Rwanda nahise abarongozi bahise mu Rwanda bariko barafashanya bakatwara abana sivyo bakaja kugwana bakagwayo kandi bakabatwara contre le volonté kunguvu ivyo niba babikorere sivyo nico kimwe n'aba bandi bafashanya kugira ngo bagere ibintu by'abarundi bagiye mu Rwanda sivyo je numvise na wa mudamu magira kwa pasi ico naco yigira avuga none navyazi ntazi yuko ari abana b'igihugu bari mu imahama bariko bafatirwa muri Kongo batavuga yuko hari abarundi bariko bapfa bazira intambara atari yabo hari navyovuga mugabo yavuze ati jewe ndabivuze kandi ntimubifute mu bishira habona ndanka burya butegetsi bw'Ibujumbura butegetsi bwose ntibigomba bubifurane navuga umuntu yanka ko rushobora gufata umugambi watowe 100% n'abarundi miliyoni n'imiliyoni uco uvuga ko ubwo butegetsi bwose ubwabo kuva kuri nyumba 10 kuzoshikira president nimba vese abantu bankana dome kurutoke sivyo sivyo hanyuma tumenya bazi biwa bari mwa kuvuga yuko le parti au pouvoir ubutegetsi bwose abwanga niyange ngabitekerezo nawe afise bato tugomba gusora ibintu mu bwoko bwa kanaka kuva nk'umuntu mubi mu butegetsi bashobora kuva umuntu akoze ikibi ese bwose rero muri ico gihe ngomba yuko abantu muri no misi ndagomba no kurevorota abantu muve hasi mugomba kuvuga igihugu canyu mugomba guhaguruka mukagwanira igihugu canyu mugomba guprotege inzego mwatoye tugomba yuko ibitutsi n'ibi bintu ariko ragomba kubesha abantu tibizofa bitwinjiranye bizokunda Apotre hari abantu bamwe bavuga ko President Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bafise uruhara mu gukomeza canke mu gukingira ideology ishingiye ku moko mu kwica abanyamurenge muri Kongo. Apotre wowe ubona hari iki gituma none baguma babigarukana ku munsi abanyamurenge bamaze imyaka 20 bicwa kuva muri 1996 uzosome cyangwa uzakurikirana ibiganiro by'abanyamurenge batafobaganye nk'aba bashasha ba sivyo abitwa bakize Rafaeli hari abandi biciwe mu Rwanda bitwa abantu bari bari uzumviza ibiganiro byabo bazokubwira impfu bamaze gupfa zibaye impfu zikomotse ku mabi y'u Rwanda nokorera abanyamurenge President Ndayishimiye yagiye ku butegetsi mu 2020 no kuvuga abanyamurenge bari bamaze imyaka ingahe bariko baricwa 20 hafi n'itandatu sivyo bariko baricwa izi mpfu zose zapfuye nazo zahagariwe Ndayishimiye CNDD-FDD bavuga yagiye ku butegetsi ryari 2005 abanyamurenge bari bamaze imyaka ingahe bariko barangara bahunga impfu bariko baricwa na FPR kirege bapfuye ni abanyamurenge ko bapfuye kubera intambara ziterwa na FPR zikitirirwa abanyamurenge ico gihe President Ndayishimiye yari mu bafata ingingo muri FPR
oya eh oya niwe ro promotere uko u Rwanda rushiraho RCD oya igihe bashiraho RCD bakayita yuko ari abanyamurenge bakayiha bazari asuberwa n'abanyarugabo n'ababizima karara zibyo ico gihe ndayihime yari oya nta bantu bapfuye mwino 98 ikinshasa abanyamurenge baguyeyo bicishijwe n'amakosa yazari yasuberwa na nyarugabo ivyo vyagize ndayihime so yarari abagura ibumbashi bagaturirwa amapine bakaraswa ico gihe ndayishimiye baza kumutegetsa SNDP intambara za SNDP niwe yazishizeho oyayo igihe Jire Mutebutsi ateye intambara bise ya Jire Mutebutsi plus 47 sibyo niyo havuye ivamo n'abahuye mu gatumba bakurikira bicirayo ndayishimiye ari baza kumutegetsa oya SNDP rero baza kumutegetsa nyari bwanatsi none uno musi uravye amarikoda hari y'abanyamurenge bataramera nabi sivyo amashirahamwe yabo makuru yitwa Mahoro Peace Association iyo kwantuze kibasumba hade sivyo atarononekara byaba gakondo nimwe byabakazi kuvuna abantu abanyamurenge bo mu mihengo zitandukanye bamaze igihe kingana iki bashimira uburundi leta y'u Burundi perezida w'u Burundi kenshi cyane bamushimira ashimira n'ingabo z'u Burundi yuko yatabaye ihonyabwoko bariko bakorerwa na Rede Tabara kenshi Rede Tabara n'umuharo ukomoka kuri CNDD-FDD oya ni kirobere kirongora ndashimye niwe yacangaje niwe agihaye inko niwe yacambukije ko cambukanye umupaka w'u Rwanda bakaja kwica abanyamurenge hari n'indayishimye uzumvize mu mvugo zabaye bahungu no munsi ntibakigaruka kuri Rede Tabara nibaho urumva ivyo babakoreye byaribagiranye barabahariye ubu rero hari ibintu uzeye CNDD-FDD ndayishimiye ariko bakora ihonyabwoko cyumvutse n'abantu kwere imyaka 70 bari mu makuba bazahabu bakuru babo bapfuye babizira barabiberetse igihe Masunzu hagutse ngo agwane yagwanye na leta ya Kongo yagwanye n'abanyarwanda nta bantu bapfuye indege z'intambara z'u Rwanda kizagiye kurasa abantu minembwe none munsi izi nduru biriko baravuza ngore ko bavuga ngo umuntu mbenda kubaza Yesu kaba ribaza yuko induru n'amaborogo yantuze ya Nyarugabo sivyo na Rugabo na Kanyiki n'abagabo bandutse umunsi sivyo bizohindura amaraporo y'aba expert ba Nations Unies mu myaka 30 bafise ivyo barekodize nga ubwicanyi bwabaye bazobihindura bazohindura ivyatohojwe na Human Rights Watch bazohindura ivyatohojwe n'intumwa za Union Européenne bishobora kubatakuba amazi sivyo avy'amarizo yose afatwa warigeze ubona hari resolution nimwe ifatika Burundi kuvyo ibera muri Kongo oya cyangwa Burundi buragira amarobing les accusations zose ziriyo ko ziza zitumbera Kagame na FPR RDF nivyo biro byose byo muri Kongo bakavuga ati ni byabo uno munsi ho baramaze kuvyimanga bati ni twebwe sivyo ivyo bintu bavyitira ndayishimiye aho bihuriye ikindi cya kabiri kitari nacyo batagira n'ubwenge waruzi yuko igihugu gitunze abanyamurenge benshi mu isi nja ari Burundi ibizibu 36 bajye bose birirwa baravuga amajambo y'amakondakonda ngaha bafise bene wabo ngaha bafise bashiki wabo ngaha bafise base wabo bafise bayinarume ngaha bitekaniye hari umunyamurenge mu Burundi bona leta irikiraho utatse oya pe bijya birirwa baratuka president Ndayishimiye bo bituka Kagame bene waba bariwe bo bikora oya bijya bo bikora
nuko bazi ko effectivement President Ndayishimiye n'umwotsi w'amahoro CNDD-FDD yaje kubaka avuga ati ibyabaye byarabaye tuje hamwe dushira igihugu imbere abatutsi namwe mufise uburenganzira abahutu namwe mufise uburenganzira igihugu ni twese amashuri ni twese inzego ni twese nta kintu na kimwe umuntu ahabwa nk'imfashanyo nkuko bene kimubereye nkuko biri mu Rwanda uno hano ugiye kuraba hari abatutsi benshi iyo CNDD iteretse basoma ku musa wa mbere bw'amarezi na benshi nta n'icyo bariko baravuga muzo bashire miko tibeshuze ico kinyoma bariko baravuga Apotre hari abavuga ko ikibazo ca FDLR gikoreshwa nk'impamvu yo gusigura ibikorwa by'u Rwanda muri Kongo wowe wemera ko FDLR ari ikibazo nyaco canke ni izina rya FDLR rikoreshwa mu nyungu za politike y'u Rwanda ni turufu nakoreho u Rwanda rumaze imyaka 30 muri Kongo wigeze no kuyobora igisirikare cyose cya Kongo wikaje museka bareba yabaye udatamajoro agira n'abasirikare bakomanda ama division n'uburere b'abanyarwanda rasa nyuma y'u Rwanda itembera Kongo ijoro n'umurango ahagarukira imbibe 9 zose sivyo none aba FDLR ko ari cyo cyari cyabajanye kubahiga iyo myaka 30 babasezeye bari mu biki icya kabiri iyi zone kontorwa n'ibirobere by'u Rwanda niyo bagumye berekana yuko ariho hari abarobere benshi cyangwa bambaye abantu z'aba FDLR benshi kuko ariko hafi yawo none ko biri goravuga ngo n'abantu bakomeye cyane barakomeye ku buryo urumva bananiwe na FDLR yananiye igisirikare cya Kabarebe inanirana n'igisirikare cya CNDP na RDC inanira M23 uno munsi bakabona yuko ikiri kibazo reka ndakubira ikinyoma cyane Kayumba Nyamwasa ibyo yapfuye no guteza mu Rwanda cyo bindabo icyonzi cyo yarabaye cyo udatamajoro yarakomaza ingabo muri interview bamuhaye cyo cya FDLR yavuze ati cyo ni kinyoma cyambaye ubusa mu maraporo dufise mu gisirikare cy'u Rwanda ibice 98% kwijana by'aba FDLR bose bari muri Kongo benshi twarabishe abaye twarabafashe bari mu Rwanda no kuvuga ntabagize yego icya kabiri Kabarebe yavuze yuko aba FDLR baguma batera ngo botera u Rwanda ko abasigaye badashobora guhagarara ku butaka bw'u Rwanda iminota 5 bakirasa muri make ni bake ntabari urabyumva none uno munsi aba bantu 98% bataye abandi bakicwa bakaba batoshobora kumara iminota 5 ku butaka bariko barahungabanya umutekano mu Rwanda cika ikibazo cy'akarere gute FDLR bumva ari ikibazo gute uza kubesha abantu gute uno munsi ugiye kuraba rero ubu ho bayiciye umurya yego ya nta murozi yabuze umukarabya urabyumva sivyo baterekayo tubonere twerekana yuko aba FDLR rumva ko aho babadusabiye ngo twerekana aho bari twarababuze reka rero tubagire kujya ku isukari yagiye mu cyayi yayongeyemo byarangiye ntayubona kandi uzi ngo irimo bati kameme birimo baranangananga bati witwaye vode ne barabyumva bati ugomba gusambura FDLR vode n'umuntu honorable w'umuhutu bakuye muri Canada na wene ubutegetsi butemera bwaza y'ikoresho kuko yabwitanga n'agatsiko k'ababandi urabyumva ati ugomba gusambura FDLR ntibishoboka kiretse usambuye FARDC igisirikare cyose cya Kongo ati byo byo kubisaba Gisekedi ati no kumusaba dore impossible mu yindi mvugo ni kibazo kizoba permanent bizokunda kubaho u Rwanda rwatoye kuzokwama ruvuga ikibazo cya FDLR malgré amakunga bwati twereka aho bari tubakurase cyo abakababura ati nubwo mubabura babarimwo ariyo kubera bari muri FARDC yego mu ngwengezo n'abati bari mu Burundi ati bari mu mbonera bumva n'ibintu
byarabacanze pe ariko nibaza yuko yego ico kugerageza cyo gucanishamo inzego canke amoko mu Burundi yego barabishoboye iwabo bacecekesha peut-être ubwoko bumwe umuntu akazi umwana w'imbeba akazira urwanko rwa nyina sibyo sinzi ko wibuka wa mwagazi w'intama wahurira n'ifisi ku mugezi ikarondera urwitwazo w'ingene burya ati kandi we mu mwaka ugeze warantutse akagazi katinya kubaho yo mwaka ugeze sinaye bwavuka ate ntacyo umugabo atari wewe ni mama ni mwene wanyu n'ubundi ndakurya uravyumva mu Burundi rero nibyo ukunda nta bantu bahungabanye kubera izo propaganda barimwo twebwe turazi ingene igihugu cubatse turazi ingene gitwawe turazi imishinge gihagaze ko ikibazo cy'ubwoko nta kihari aya nikizonashoboka kubera u Rwanda rwatutsemwe amafaranga ngo abanyamakuru mwese muvuge yuko abatutsi Burundi babangamiwe turi amahoro turatekanye kandi turazi yuko igihugu cacu turi kumwe twese yego apote nabonye bamwe mu barundi bari mu mahanga nabonye bashimangira ivyo bintu bavuga yuko Burundi ukwana FDLR afise mbere n'ibimenyetso ko no mu bagenero hari bamwe mu bandikira bakababwira ati burya ba FDLR bari mu Burundi hana bameze ukuntu ubwo abo barundi no musi muri kazoza ubona hari cyo bufasha Burundi none we haraho gatembera ngoga oya nana hamwe ntaho ntatembera nta hamwe ntatembera none yego aba FDLR babonwa n'abari kuri metero 10,000 n'ibindi bakabesha yuko ngo hari n'abagenda bababwiye badashobora kuvuga ati ni naka cyane batubwiye ko FDLR bari ngaha naha imvugo y'umuguruka guzuguruka hiyo oye we haraburabona oya haraburumva no kuri pe none wumva byo genda yego ico kinyuma gifatano nibavuge bati bari ngaha naha yego ati yitwa naka ari ngaha hanyuma tuje kuraba uwo muntu ko byo kuri ari umu FDLR ari umunyarwanda atari umurundi wacu bavuga yego sibyo yego byo nibaza yuko ibintu biragoye ntuzi yego urazi yuko mu Rwanda ugiye kuraba urazi yuko abarundi benshi hari abarundi benshi b'abahutu bahitamwe niho nyabwoko byabereye mu Rwanda none bishwa n'abahutu bene wabo oya hariho abana b'imfuvyi basize abavyeyi bapfuye bari mu Rwanda kandi nabone bapfuye kubera ari abahutu nimba byarabaye abantu bagatera abandi bakivuna bakagwana mukicana kugira ngo kuvuga ngo jewe naho nakwishe we ntiwari kunyica uvuga uti byabaye ibere ryarayaze tubireke twubake bishasha jewe nibaze yuko izi mvugo batanguye ntacyo zimaze nta nico zizofasha atebyo zisambura ntacyo zubaka kizihesha n'iteka u Rwanda canke abanyamurenge n'abantu batuma hamiki naco resultat zoba nul kuko ibyo abarundi ni babireke abarundi turazi byabaye twenyene turabyivuganira twarabirengeye bimwe turabizi amakosa yakozwe n'ababayeho ndetse bohejwe nabo nyene uno munsi ntagishoboka amaso yake ntagiye mu rutaro yego apotre mbabare ntibe hano gatonya naruke ku majambo ateye ubwoba yavuzwe mu nama ya FPR yabaye President Paul Kagame yongeye gukura inkoni ku gishitsi amakungu ababwira yuko u Rwanda batazopfa bacecetse n'umunsi warimo ku munsi yapfuye apotre ayo majambo ateye ubwoba ndetse nabo nk'abashobora yagize ubwoba nateye ubwoba kubera wumvise yuko azemera ruko ni ryambere wumvise abategetsi canke ibihugu byitwara nk'imihari yabihebye ni ryambere none umuntu agenda arivugurutsa umwanya wose sibyo yego akavuga ati jewe nemeye ibiganiro agasinya yashika hariya tekana bivuyemo munyo bateye wa mugabo ati reka ubu ndavyemeye niba navyo daye sibyo munyuma bigasura ati baranjanira nici baranjanira neja zosubiriye haba ikindi nacurumva kame murumva aramaze kubona yuko nta numwe urupfu rugera umutwe oya urupfu no rwatwese fulani yisi maze guhamba abami batagira uko bangana yego imaze guhamba ibikomangoma batagira uko bingana bikomeye
abagenero batsinze intambara zo gufata ibihugu n'ibindi bari munsi y'ubutaka sivyo abakuru b'ibihugu bama bahwereye bakajya mu masanduku tukabafurira tugataha ukuvuga rero ngo ati jewe nzoceceka ari uko mpfuye aceceka adaceceka ntawe mwifuriza gupfa kuko umuntu yakoze ibikorwa mwene ivyo imyaka yose nukuri nta muntu kumwifuriza gupfa mwene bakwiye kuramba akamara imyaka myinshi akibera kandi yakoze ibikorwa nk'ivyo benshi batagishima sawa wewe niyo nayo gumaho kugira mugabo wumva uko umuntu yoramba gute longevity y'ubuzima bw'umuntu naho yuba gute amaherezo ni mu kanogo bitebuka yego vrema ico ntari buvuga ngo umuntu ngo yifurije umuntu gupfa yego nta muntu yokwifuza gupfa nta nuwo kubwira ko uzopfa ngo uvuge ngo yagututse kuko mu bisano akwibuka ibyo usanga uzi ko bizoba muga mu yindi mvugo gupfa ni kimwe gupfa usize iki umaze gupfa usize iki azokwibukira ibi nivyo nibisanzwe kuvuga yuko yokwivuguruza akavuga ati rero ndabyaze noneho nzo baragomba bagice jewe ntangurane kizobanzo mu muti kizobanzo mu muti kuba kwivuguruza kwiba turayimenyereye bisanzwe ibintu bisanzwe simbire gato mu minembwe hari Sematama yaragize ica kuvugako tunacho yavuze wapi hari ivyo yagize ica avugako ariko baramuda ati Apotre Mbayahaga hari ivyo avuga kubwicanye mukuru w'abanyamurenge ariko ari muge mu vyiteza aravuga ati ntabizi yego ariko yaravuze ati mbe Apotre ninde ariko mu nyuma ati ntawenzi ariko mu nyuma aravuga ati sinaho ingene umukozi w'Imana ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo wonye ariko kari yaguhakanye n'umwungu wagwariye ni isoko rimwe rivamwo amazi abishe n'yaryoshe akanwa kaburumba kavuga ikinyoma kakivugurutsa kumenywa na Sematama hari iteka rye vyontera rero hari icyo binyungura n'umuntu akomeye nuvuga ngo natewe iteka kuvuga na Sematama Apotre mu Banyamurenge Apotre baramwubaha kugira ngo bane bamwubaha mu mahira kayi wabo koze ni wabo Yesu ni Umunyamurenge sivyo tituzinanye nta migambi dusangiye sivyo mu basirikare azokomanda mu ndoto ziwe ntarote akomanda Mbayahaga ndi musivili nzorinda mva n'umusivili ikindi cya kabiri ni intara mvukamo umunsi umwe nzokubyuka mu gitondo bagatubura amatara ni Sematama oya kabisa ndi kuvuga na Sematama bivuze niki iteka riri muniri hari umugogwa nawe ni yigore bari harya yego Sematama none arahiriwe umuravye isura yavuganye ni isura y'akanyamuneza yarafise agahinda nta gahinda bamubonanye mu yego ibintu byo kugenda baba ngo naka yakuvuze nibagende bavuza ibimburumbu wanashaka ndabahe n'ubutumwa yego muri iyi minsi yego urabona baregishije abana babo gutukana no gushira isoni n'abagore babo bamwe babaye ibishega sibyo biga barashegurira ku mateleviziyo kuri TikTok bagende begeranye ibitutsi byose bakeneye gutuka Mbayahaga bayimutuka niba bibaza ko ibitutsi byabo byotuma mpindura uko niyumvira bigatuma ngira ubwoba bwo kuvuga ivyo nabonye bigatuma ubwoba kuvuga ibyabo guhera uyu munsi bagire kongre canke assemblée générale y'abanyamurenge b'ibikorwa bagira amagenda y'ibitutsi babona yuko bontu ko bakumva barashitse yego bagende babintuke ariko nta kintu kizohinduka kuri Mbayahaga yego ni nko gusuka amazi kwibuye umunsi umwe ntizohinduka umutsima yego amazi azokama riguma ribuye bavyumva yego ukuri ni kumwe rero nibagende bishongore mugabo kuza kumbwira ngo witwa Sematama nakuvuze ngo jewe kuvuga na Sematama bimaze kuvuga ngo aranzi canke ntanzi bikontira ibiki mu buzima bwa Mbayahaga nta kimwe pe oya zero yego zero shows
nta gaciro mbabo nkobiha Sematama ngo yavutse ngo bigende gute none yavuze ngo bigende gute yavuze adashimanye adahuza nawe ivyo yumvira none twohuza gute umuntu avuga ko ari umujenerali akaba yemeye kuba umucakara akaba umunja ubutegetsi atari n'ubw'iwabo umuntu w'umucangiro mu kuja gutera iwabo mu gihugu ciwe barere yiwe niyi mu maso yabaye yogomba agafata Kongo yiwe akavuga ati ku mipaka hose mucunge mbahaga ntazinjire ngaha hari icyo byo ntwaraje oya nukuri oya pe icyo bintwara kandi kuva mvuka ageze maze kuja muri Kongo kangaha rimwe eryonye ni naho n'ubunyene ndumugabo Kinshasa sinaha hafi ayi murengo uvuga base Matama bari nabaciye hejuru naciye hejuru yabo ndiki nikuravuga ico yoba cyose nukuri kw'Imana hakagira ikintu na kimwe cyo no kumva ukumwe abantu bagenda bari babura ngo naha ngo nakabarazinanye wapi yego kuba yaravuze rero kwanza cyatanze ivyo vraiment nabaye maje baramugoye kuko ntaco binyungura na kimwe na kimwe uretse agaciro ko kubona umwana w'umuntu gusa mu bintu by'ubuzima busanzwe nta kindi kintu yego yes muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoha kwidegemvye Apotre Ambassadeur Isidore Mbayahaga no yongera kandi akatuganirira hama kandi akabigisha guhumuka no kugira ngo ushobore kumenya ukuri nibaje gutoba bo batovye bakemera iki gihugu cyacu ntibazi ibanga ryacu bikunda ibyamoko nibagumize wabo ariko ngaha ibyabaye byarabaye byabaye byarabaye yes igihugu cyacu kirapanze nibaze yuko n'abatutsi benshi bwo ko babivuga ya bajyana bagatwega bagaba batimera abantu ibyo bavuga bizi cyakibaza ko turi ibintu byo guca byemera ibihwiji ubwo buruzi bwose tukabubiragura oya bahindure badahinduye twebwe turabaye infatigable ikinyoma cyose kizovuga tuzoguma tubeshuza tuzoguma tubeshuza ariko hamwe bavuga ati turi buriya twasanze twabeshe reka rero tubane neza ne nkujya amagabo ntuze uyu aheruka kuvuga uyu Karaveri uyu yitwa ntuze Peter yitwa Peter Nduwayo w'umunyarwanda nawe umeze ibyo yavuze ku bwayo yitwa ku bwayo Peter yego ariko abanyarwanda nkubwira burya bazohinyuka burya umuntu yagiye aravuga mu bintu yakoranye n'abantu ngaha mu Burundi bakorana ngo n'abagenero kandi bakomeye agomba kudutahuza igituma tubwirizwa kwibanga mubwirizwa kwibanga abatutsi tukabibanda gute ujya mugabo ujya bamufatiye ngaha mu Kamenge ujya ku bwayo Peter amakuru ni ja mu mpimba ya Musaga urabe kujya Peter adafise ho doshe ko atari mupfunga ngaha sibyo bamufatiye mu Kamenge bamufata afise ishakoshi yuzuye amagrenade sibyo amagrenade bamufatira mu Kamenge afise ishakoshi yuzuye amagrenade sibyo bamufata n'abandi bantu kandi n'abandi bacafatiye muri iyo minsi nyene sibyo hari mu kwezi kwa mbere 2020 niho babafata barabakorera dosi baca no muri parike barapfungwa ku Musaga kubera basanze yagirizwa kuba ari mu mihari ugomba kurwanya gutera u Rwanda yitwa FRN urayibu sibyo muri wa mutima mwiza wa leta y'u Burundi
yuko ugomba yuko yobara neza n'u Rwanda barabisinyara. Hari inkozi z'ikibi twatoye kandi tumaze kugira amatohoza twarumvise ko bifatanije n'abasakara muri wa muganda hariya sibyo bakibaza ngo bafashe umwansi w'u Rwanda kumva u Rwanda rurafise ingene rukreye ibiroberi rukitera rwonyene sibyo rugaca rugomba kuvuga yuko abo bantu bavuye aha n'aha kandi ari ababo. Mu biganiro byahora biba sinzi ko bikibandanya kuva imipaka yugaye kugira ngo barabe ingene u Rwanda no Burundi bashobora kuvyura umutekano umubano sibyo mu bantu u Rwanda rwasabye nk'uko Burundi basabye ati turakeneye inkozi z'ibibi zakoze ibibi mu Burundi zikakungira iwanyu muziduha. Abarundi abanyarwanda bati natwe turakeneye inkozi z'ibibi bafashe mu bantu basabwe muri iyo mekanizmu sibyo uyu ku bwayo Peter yarimo amakuru azumira Uburundi nibwo bwabitwariye bubashikiriza abategetsi b'u Rwanda ari abantu 11 sibyo mugabo bakama bazi ngo babashikirije ari inkozi z'ibibi kumbe u Rwanda rwarekaranye abakozi babo abasubije abakozi babo nico gituma uno muzi Peter abyutse ntapfunzwe yahajwe hakiri na kimwe aridegembya ni u Rwanda rwahaye ijambo ati nibaguheteye ibyo shaho uvuge nkuru Peter ntabeshe ku bwayo yafatanywe amabere atamukamenya hamuno musi mu kwezi kwa mbere 2020 apfungirwa mu mpi cyesa n'imbaza abantu ari mu mpi baso bambarira ati bamwe bagati uwo mugabo arabesha uwo yapfungiwe ngaha twari kumwe hari abantu barapfunganywe abarundi bakiriye yagirizwe idoshi imeze uku nuku kandi mu gusamba yaremeye yuko ibyo bintu ari byo agaca agenda agafata akabesha ngo akabesha bo abagenerale ngo bandayiziga Emmanuel ngo bantakabura hande umuntu w'impinira nk'uryaye yodiringa n'abagenerale bakomeye kujya muri make ni cya kinyoma ariko guma cigaruka ubugira kandi ni nkabijya rero nibyo bababora muri Unity Club bakoze muga bakorera u Rwanda bitwaye FDLR ejo mu nyuma bagataha bavuye muri mission bakiga ko hatashe intera hamwe canke aba FDLR kumbe n'aba infiltre ba FPR bari ku kazi baratashe ivyo ntibazo kuja gucafuza abantu ivyo turabizi rero tunabwe ntejewe ntagahebwe nzobaha muri no misi umuntu wese azovuka nzomurondera ndamumenye hanyuma ndamuvuge mpaka bihagatse yes abarundi dusenyere ku mugozi umwe dukundane cyane nta moko yo dutandukanye twese turabarundi uri twugaraniye ngaha muri abahutu babiri n'ubututsi ntabwo banagize ubu mungurane nimwompotora ngakwe reka ntabwo banagize oya mu Burundi n'amahoro ntariko twiyubuka oya musaga nibareke barondera indi karata bakina nabi yamoko Burundi bayireke Apotre reka ndagushimire cyane asanzwe byandakaje mutababarire natwe ko tubarakaje gose ariko ni kugira ngo benshi bige kandi bamenye ari imvugo vraiment yo kuvaza bakavuga oya nk'ikintu umutsi witwa ubwoko umutsi bazi ko babaje Burundi n'akarere bakagomba mu mizo bagomba kubutoneka kandi naho wakize bagomba kubukomeretsa gushaka aho rero twaramaze kuyihinyura tuzobaha agahego izindi ntambara zabo z'ubujambo biriko baravuga bintu ni sawa ngibyo gusubira gucanishamwe abantu bifatiye ku moko amoko zohaguruka tubavumire rimwe byaga bizokunda yagire umututsi numwe ajya ngaho avuye ngo numvise naka yavuze nibakurikira indongozo zacu nibagiye mu migambi batuma iterambere umutekano tuwucunze twese tuwurimo twese turi mu nzego zifata ingingo twese mugabo ntihagire abantu baje guhendwa n'iradiyo y'abanyarwanda canke ngo bucana bw'abanyamurenge ngo bumve yuko umenga yo bagoniyo tugowe bavuze igihugu cabo bagira icabo burya ubutegetsi
nibwo buha umushinge w'amahoro n'umutekano abenegihugu hama bakabigisha kubungabunga ico cigwa rero twebwe rero bazoduhamagaye tugitanga iwabo muga nta reso nimwe yo kubungabunga amahoro n'umutekano nta reso nimwe y'ubumwe n'ubwiyunge canke kubaho mu moko afatanye mu nda twokura mu Rwanda canke mu Burundi nta nimwe kuri ico cyo wapi yes ndabashimiye cyane gose nongera kandi nshimira n'abakunzi bacu bakunzi ba African TV badukurikirana mu ncungano igitandukanye yo kwisi yes asante sana